wagejeje ariko ibikorwa byawe mami byamara gaheta ahara uteba ukamengo ntibizoshika wibuka isezerano wavuze unganwe kurundi nzovuga uburyo ukora aho wasanze ibyo wambwiye nzovuga uko nakubonye nasanze ureze ibyo wambwiye nzovuga rwa rukundo rwawe ubwo wankunze ntabikwiye amateka yawe yanditswe no mu bitabo kugira ngo ndakumeye wese ariko ntibyakunda buri munsi mbona ubwinshi bw'imbabazi zawe undangiza urukundo rwawe kandi inkomezi hari byinshi wakoze amaso yanjye yabonye umutima wanje uragukunda shemagizwa nzovuga ubuntu bwora aho wasanze ibyo wambwiye nzovuga uko nakubonye nasanze ureze ibyo wambwiye nzovuga rwa rukundo rwawe ubwo wankunze nabikwiye. Abadukurikirana muri ahatandukanye turabaramukije turi kuri Ndufacom TV nkuko mumenyereye ikiganiro nihimbaza time mukaba muri kumwe na Fabian Shimirimana Fafa Praise dufise umutumire uno munsi dibaza benshi muramuzi muramumenyereye ego reka ariko yidondore kumbura hari atamuzi murakoze cyane gose turabaramukije abariko barakurikirana Ndufa ibisigaye jewe nitwa Yannick Uttar nkaba ndi umuririmbyi Guhimbaza Imana wo mu Burundi 100%. Murakoze cyane gose. Turagushimiye cyane ko witabiye ubutumire bwacu kuri Ndufacom TV. Dibaza abamaze iminsi babona udukava dutandukanye tiwawe umunsi baramenya neza Yannick Uttar wariwe. Ego. Mbere ya byose nagomba nshimira abadukurikirana twaherukana 2022 nkuko mwarimu bimenyereye kino kiganiro ntitwadurutse kubana nanje nari nafasha agakonje nanje nari nasabye agakonje hano ego rero shimye ko nongeye kuboneka hano shimye ko mfise n'umutumire wanje hano rero kaze utubwire Yannick Uttar wariwe. Murakoze cyane gose hama icambere jewe navukiye mu ntara ya Karusi hanyuma abavyeyi banyise Yannick si wajibu munyuma kiragabanuka citwa Yannick jibu rero canke nyishu nicari Uttar muyandi majambo Uttar n'ururimi rw'igihinde bisigura biti actuellement umuhamagaro neza nitwa Yannick Uttar hama nkaba ndi umuririmbyi afise ihangiro niyo nshaka gushika nkaba nshaka kwandika indirimbo 2006. Murakoze. 2006 ya indirimbo ko ari nyisha shingira uzotereza n'abagufasha sinzi uravye ni nyinshi ariko mugabo burya kandi mu maso y'Imana nta bintu byinshi bihari nta n'ibintu bikomeye bihari nta n'ibintu bihambaye bihari kuko umunsi umwe yari yumviriye irema ijuru irema isi hanyuma irema n'ibirema ku isi eda yari yabibwiye ati nimubeho hanyuma ikindi giriyumvira ati reka nanje ni kopye
ndemo umuntu tangura igice ca mbere ku murongo wa 26 havuga ngo asa nanje ndamureme mu ishusho yanje yani majambo ivyo ni bikogwa atamwana w'umusho yandi majambo iyo tuvuze gutyo ku Mana nta kintu kinini yakihari mere si chanson nkeyi kubera ko burya mu kwezi kumwe zohera zohera umuntu yihaye target ngo abikore vyonyene ntakorane n'ibindi mu kwezi kumwe wozimara murakoze cyane none kubera iki uyumvire kugira 1600 kubera utavuze 5000 utavuze 1000 ni gute kubera iki uyumvire izo ntizishobora kurenga cyangwa zikaba munsi bo biba vyita zirenze zikaba nk'ibihumbi 100 mugabo twiyumviriye ko umwama dushoboje tutoja munsi ya 1000 chanson kubera iki kubera ko inspiration ni n'umwami Dawidi n'umwami Salomo ni wanyinspiye gushika kuri ico gitigiri kubera ko nawe yanditse 15 kwandika indirimbo 15 rero ari umwami afise ubwenge bwishi nka burya afise abaganwa twari bihugu acimanza ico gihe byari bigoye no gutwara abisirayeli wabacira imanza ukagira iki yari bize cyane nibaza ko jeje nyene ndavye akazi mfise n'ivyo nkora ndabura umwanya mugabo wewe ugasanga yanditse imigani 3000 agashandika n'indirimbo 15 nibaza ko rero jewe hamwe novuga ko ndi umuririmbyi sinshikane basi n'ibimuri buri igitigiriwe yagize kandi yari umwami numva ko nabana narafinance cyane cyo gutuma ni high target ya 1000 chance ndakumva kabisa kandi courage gose murakoze mbega kuvuze ko umwami Dawidi Salomo plito yari afise ibifata byinshi mbega wowe ufise icyo gikorwa cyonyine cyo kuririmba apa yacu nta bindi bikorwa ufise yes ntabwo afise igikorwa cyonyine cyo kuririmba ndafise n'ibindi byinshi nkora kubera ko actuellement umuziki nturatuzaniye amafaranga yani majambo nakeneye kubaho ariko bizote babizi hamwe na Kristo dutuma biba rero mba ndafise ibindi nkora ndatandatsa hama tubwire ibyo udandaza rega ko tugire ko tugukorera na marketing ko waje hano mu Ndufacom murakoze ndadandaza imiduga ndadandaza ndumva 2025 nzotuberi wawe nitwa ntuma ngende kintu cyose tuvuganye wowe kirose yani majambo mudandaza ntagira akarimbi ico ni kimwe urumva ko kiba kiri mu bintu byinshi mu bijanye navyo ni natala ndakora ama arrangement y'abantu muziki ndandika nkaranja nkaherekeza abantu muri studio ibindi navyo ndi mu designer ndakora ama design ama cover meza ibyo cyose bikeneye kandondera service rapide ndushobora gusinzira twabonye akazi ndumva Yannick Uttar naho yavuze ko Salomo yarafise ibikorwa byinshi ndumva nawe afise ibikorwa byinshi ariko ku ihangiro yihaye ndumva ko azoteba akarishikako amen mbega kugira tubandanye wotubwira ko ufise indirimbo watubwiye kwerekeza abantu kandi muri studio kufise ukora ama arrangement ukora y'abandi canke nawe nayi wawe urakora nawe je musanze indirimbo muri studio indirimbo zose maze gusohora izo maze kubona zose nije nazikoreye ama arrangement muri studio ngenda nayipanze iri bien arrangé comme ça tukachere dushika dukora myani majya mu producteur acashamwe ivyo producteur mugabo ama base yose canke ibi vyiyumviro byanje byose mbafisemo na 9% n'imiburi hanyuma ibisigaye navyo nukuvuga ngo nkavuza kandi n'umuziki nkavuza ama instrument indirimbo nyinshi zanje muri studio nije mvuza guitar bass na acoustic ego rero kugira tubandanye ikintu gira ubanza unkorere cyonyene ubanza undirimbire kandi ndagukurikirana urabizi ko nkurikirana ibikorwa bya kandi merci beaucoup kandi ndagusubirije ariko nacu sawa nta kibazo ushaka ndirimba ndagwaye shwaririmba ushaka wijyanye n'ukunda hari gihe uza gusanga naje ariyo nkunda uretse nshasha mu ndirimbo maze gusohora zose ndazikunda mugabo hariho iyo usanga umengo ni imfura y'umuntu yitwa Nzovuga
indirimbo nzovuga wow aja utuduriye ko na Jiyo niyo nkunda vraiment rero uce wishira mu gahogo no muri uwo muziki wawe yego gato indirimbo nzovuga nayanditse ndi mu kirere kimeze uku ariko ndiga siharoteme ivuga ngo Imana mutazi Imana mutazi genre Imana yacu mugabo tutazi rero byari bikomeye aho nanje nsanga vero Imana tutayizi aho nashikaye kwiga naranditse ibintu byinshi about iyo theme ni umuvyeyi wanje Apostle Jean Paul Yakiza yanyigishije nsanzwe sengera mu ishengero rya Holy Center yari karambwira ati buga Imana we ntayuzi aranyigisha ndagenda hano ndatwagwa ndavuga Mana sindakuzi ariko nzokuvuga basi ko nakubonye apana ko nakumvise nuko bakumbariye nanje kwanza ko nakubonye ko nakumvise nzovuga ivyo wambariye nyine uravyumva nyine urumva uri kwaraba Imana turaba ibikorwa reka kandi bashire ko gatoyi sinzi ko mufatira gatoyi ndirimbira abantu ko badukurikira ndirimbo nzovuga yeah ahala uvuga ukamengo biraheze ariko ukarinda ijambo ryawe Mana urakomeye ahara ukora ukamengo urahejeje ariko ibikorwa vyawe Mwami vyamara gaheta hara uteba ukamengo ntibizoshika wibuka isezerano wavuze urunganwe kurundi merci ndumva ko Janet tujane hara mvuga ukamengo biraheze ariko ukarinda ijambo ryawe Mana urakomeye hara ukora ukamengo urahejeje ariko ibikorwa vyawe Mwami vyamara gaheta hara uteba ukamengo ntibizoshika wibuka isezerano wavuze urunganwe kurundi nzovuga uburyo ukora aho wasanze ibyo wambwiye nzovuga uko nasanze urenze ibyo bambwiye nzovuga rwa rukundo rwawe ubwo wankunze ntabikwiye amateka yawe yanditswe no mu bitabo kugira ngo ndakumenye wese ariko ntibyakunda buri munsi mbona ubwinshi bw'imbabazi zawe ndagize urukundo rwawe ukampa inkomezi hari byinshi wakoze amaso yanjye yabonye umutima wanje uragukunda shemagiza hari byinshi wakoze amaso yanjye yabonye umutima wanje uragukunda shemagiza kandi amateka yawe yanditswe bitabo kumenye wese ariko ntibyakunda gusa buri munsi mbona ubwinshi bw'imbabazi zawe papa ndagize urukundo rwawe ukampa inkomezi hari byinshi wakoze amaso yanjye yabonye
mutima wanje uragukunda shemagizwa. Oh haleluya. Amen, amen. Odo habunesha intuze habunesha sanse no kuri. Ire bayita Imana mutazi. Eka abadukurikirana banze bandeke gato muri iyi ndirimbo ndayivuge ko gato. Come on. Indirimbo ntandu biheze ndayiravye kuri channel yawe. Wow, ukawizi nkoko. Ariko maze kuyibona yanyukije byinshi araho Imana ivuga ukamengira hejeje. Ego. Nibutse Imana nabonye ndi kwishuri Imana nabonye amateka yayo kwishuri nyene mbona ati ntibikunda mbona ko ntaronka yari wari umwaka wanje wo guheza ishuri hari 2019 vuga ngo ntibikunda n'abana bambwiye ati wewe kabisa kumenya kandi aba prof hariyo nomwe yigeze kumbwira ati wewe l'année prochaine ndagufise mate yanje yigisha mate uwo mwigisha sindamuvuga izina yabamuza aho twiganye kuri Star yabamuza mbwira ati wewe mate yanje uyikunde canke uyanke l'année prochaine uri ngaha ndagufise nambwiye ati monsieur wovuga ijambo giwawe Imana nayifise ijambo ryawe rero haraho ivuga ukamengira hejeje ukamengo birahetse rero ariko birabandanya uwo mwaka byarakunze ku manota make cane 2 trimestres di kuri 49% ariko igice ca nyuma byari bigoye cyane ko twe barabira kuri 60% ugira umenye ariko Imana yarabikoze uwo mwaka ndamenya rero haraho Imana iyo ndirimbo nayimenye kubera iki nibutse by'Imana yambwiye aho yasanze ikama amajambo ari muri Yesaya umunsi nariko ndarira ndabwira Imana ngo Mana irase iramuha amajambo ngo nduhoraho ngo Imana ibirema ibikora ibikomeza ngo naho uca umuriro ntuzosha naho uca umwanga w'igitutu c'urupfu narayikompoje ayo majambo narayikompoje mu indirimbo kubera ikintu Imana yampaye ndahano ndiko ndarira amarira menshi ndayakora mu indirimbo gihe kimwe nzoyishira hanze rero iyi ndirimbo yanyibukije byinshi mu majambo make niyo mpamvu nayimenye byoroshe bandanya duga ku jambo kujawe rero murakoze cyane gose nuko rero c'est sur le thème Imana mutazi nagomba ndagutangaze ko wowe uriko uradukurikirana ufite Imana ko ryo waruyize ejo uno musi yahindutse nuko muzoba muriko murakora nejo ntawe bisabisaniye n'ivyo uno musi mugabo gusa umuntu yizera avugira ijambo rimwe yuko atera aje imbere kwinzira isubira inyuma itabaho ko Imana hituvana nahitujana ituvana mu bwiza tujana mu bundi rero ari gihe Imana mushobora guhurira muri situation runaka ikagukorera ibintu byiza wanagomba kavuga ati Imana umengo sinosubira kuyigora kamengira hejiji mugabo ntireka yamikora yisubiriza kubera ko je nasanze uko Imana idukunda aujourd'hui uyu munsi biratwari dukunde ejo haheze ya ego murakoze rero mubandanye mu gihe kwa indirimbo nzovuga c'est donc iri kuri channel yanje ya YouTube ya Yannick Uttar wanditse nzovuga ucibona ndazaza guhezayirwa cyane kuri ndazi ko baza guhezayirwa naje niwanandangiye je kwira urabizi ariko one day nagiye kuri YouTube ndayishikira kwiyo ndirimbo ndayikurikirana cyane hapene yo kuyiga yose sindarimenya wavyumvise ko nk'iryo mugabo antuka ndiko ndahimbaza ndijenyene irampeza ndiko ndayimenya nayanditse no muri carnet Yoga ntushwaniye naye yanditse vraiment. No kuri n'amahoro menshi indirimbo ni umviriza guys indirimbo ni umuntu wese ariko arankurikirana. Naho uzoyitwara mu kabare ukayikoreraho n'amahoro menshi. Uyikoresha icyo ushaka. Mu modoka hose abazivuza. N'amahoro menshi no mu ndege mushiremwe nta kibazo nzovuge bakoreraho mwibereye hose. Nagira nkorera iyo ndiko ndayumva sindayihimba. Ndashaka kwivuza umunsi wose ndiko ndakora nkashira mu mashini. Nukuri. Gaciguma ivuga yonyene nk'ubu ejo nariko ndakora cyane namaze umunsi wose nibugaranye ko ndakora gose ni machine havuga indirimbo zibiri imwe yavuze igice iyindi vuga igice itavamo imwe yitwa nzovuga indi yitwa uri intwari nzizavuze zonyene zonyene ya ego wow
Mbega Yannick ko je mbona umenga uje ku muvuduko urenze none tuzokugira gute hari bamwe bamaze imisi banavuga ngo uri mbonyi none ibyo bintu uravyemera aho uremera ko ubundi muntu witwa Yannick Yuta uremera ko uzohundi muntu none Imana bahezagire abantu basike banyita mbonyi meme moi aussi ndabipublia kubankurikirana ufite ndamukunda mbonye hari hose ubyumve ko Yannick Yuta gukunda yaraje mu Burundi hanyuma sinaronka akajya ko tubonana ko tuvugane kubera ibikorwa ari byinshi ariko icakora gusa twararyohewe ikindi naco mfise byinshi no vuga donc ndamubona ko canke byo novuga nyene indirimbo zo ndazikunda nakunda kuzikoresha wanagomba mugabo umunsi twahuye hari akantu nzomubwira namubikiye ntuvugira nga kuko iyo tubonana nariko kamubarira mugabo ndiza ko ndete tuzohura ibisigaye nandi ndakunda kuvuga ngo ni grand frère kuma stati yanje ya rero ibisigaye petit frère wambonye nta ngorane nibisanzwe ariko n'amahoro menshi umuntu wese aragira umuntu akunda kuzigenda kose ya ego niko kabisa wowe no kuvuga ngo wowe mbonye urumva ko uri kuba ariko barakuvuga ati mbonye none kijya kintu bakunda kuvuga cyo kwimita abaririmbyi wowe ntushaka kuba wenyine wumva ushaka koko kuba nka mbonye sishaka kuba nka mbonye kubera ko jewe mbonye n'umuntu umufrere mu muziki ja uko akora kuniorganiza ibintu indirimbo ziwe nibaza ko bikora ku bantu benshi Imana yaramugiriye ubuntu arashika kuri iyo ntambwe iramusiga amavuta no buntu Imana yamugiriye rero mugabo jewe la musique ntizisa ntabwo zisa uriko araba musique Yuta musique mbonyi ntabwo bisa mugabo zose ni mpimbaza Imana ni ya musique ushobora gukoresha muri eglise kandi umuntu ari karankurikirana musique jewe nkora utegeza kuba woyikoresha muri eglise bikoroheye kwako nanje indirimbo abako ndizijana muri studio utegeza kubanza gukora muri eglise nkabona yuko basi minimum abantu bazoshobora kwakira umutima w'iyo ndirimbo hanyuma ikigira kabiri jewe ndi umurocker donc ndirimba musique rock ya rero mva nshaka niho numva no tumbera neza jewe umva nawe aririmba undi muziki rero urumva ko si cyo kimwe mugabo ababivuga Imana ibahezagire cyane nanje bamenye ko ndamukunda kandi turakundana mwese mwarahezagire gose ego nakunda mbonye n'abadukurikana bose urabakunda twese uradukunda cyane Imana iguhezagire cyane amen Mbega Yannick Yuta wo kwifuza ko bakorana collabo byogenda gute kugira ngo nyene yakire ku mavuta ya Yannick Yuta 2022 si nari naretse gukora collabo nimwe kugira ngo mbanze nkore kwanza mbanze nkore jewe nkora ama projet nashaka gukora indirimbo mu nyuma mugabo ndavuga ati ubu rero umuntu wese yifuza collabo ashobora kuza tukaganira mbaye wambe tukagira ibyo duhurije ko n'amahoro menshi nzokora collabo mugabo je personnellement hari ibindi bintu nashize ko nk'amafocus yanje ntekereza gushika ko uyu mwaka ya ego ndumva rero ntangwe gufashwa gusa urumva je ndi umujournaliste sindi umuririmbyi ariko nshaka kuba umuririmbyi none biroroshe aho turirimbye bica kuri televiziyo byoroshe umva ko byoroshe urumva reka rero tuzikorera ko unyigishe ndumva ko usanzwe uri n'umuntu nyine azi ibintu byinshi nyine uzi umuziki deja numvise urazi kuvuza kita acoustique Mbega apa ya kita acoustique nta kindi kintu uzi kuvuza ndavuza clean solo nyine ndavuza guitar bass ni serukira amansima yose naziye ndirimbo nazivugira ama guitar bass zike ndirimbo zanje hanyuma ndavuza muri eglise battery mugapana muri studio kuko muri studio isaba ibintu byinshi hanyuma ndavuza piano ndavuza na nibaza ko atagisigaye Chache numva wabimatse urumva ntaye sima nimwe Yannick Yuta novuga ko ndi umututere
none ko ivyo bintu birenze ko nzi umuziki ugoye cyane ivyo bintu wavyize imyaka ingahe wabitanguye ryari niga muri primaire naragenda mfise gitari ku ishuri yani majambo abantu benshi bari banzi twiga kuri etablissement imwe ya nabandi umunyamuziki nasengera muri shengero rya Pentecote numvuze umuziki muri Pentecote oya sindavyemeye neza Pentecote cambere umuziki oya sindabizi bafise musique country musique Pentecote nyene nijya nyene yanarayivugije myaka irenga 200 Une byarakoreye ku evuriwa en plus watubwiye ko wari ruguru ikarusi kandi sanzu uzi ko ruguru n'ibintu by'umuziki atari ikirenga utarevuriwa cyane umuziki wa ruguru bugerega nibaza ko musi umwe Imana igiye gutoranya Dawidi n'umuvugisha waraswe kumyihendako hanyuma akabona umusore mwiza abonye umusore mwiza akavuga ati uyu niwe nta n'uyundi reka nsiga amavuta unyene hanyuma Imana ikamwankira ati suyo kugeza ya Imana inyigisha yaramubwira ati Samueli bugaje wese ndaba nk'abantu je ndaba nk'Imana nibazane urya muhungu ari nyuma y'intama hari yakure niwe nashize mu mutima wanje hanyuma Dawidi acatora ngo gituma ndakunda Dawidi Imana ntihamagara abakomeye arikikomeza aho yahamagaye kandi yafashe ubwenge bw'abanyabwenge irabucurika icifata ibijuju irabitoranya kugira ngo byigishe ubwenge bwayo hanyuma byose ntibize byitirirwebo ize byitirirwa Imana rero kuva hariya gushika ngaha Imana ikabara tuzigamye muri ubwo buryo tuvuze umuziki uyu usanzwe Imana imaze kutwugurura amaso 2018 ntango gukorera mu ishingiro rya Holy Center nkaca ntangura kuduga nkabayevuriwe nkamenya kuvuza iyi miziki ntabwo uyizi kuko acoustic ntibibaho ntuba uvuza rock ntushobora kuyivuza muri Pentecote hambwe Imana igaca ivyugurura mwanya muto nkaba ndavyakiriye ivyo cucubaro nikize kingarukeko kizigaruke ku Mana yo mwicu yego amen kuvuga ivyo bintu byose wavyize kuva 2018 nayo watangaye kuja muri carrière neza ya bo kumbe ukiri ruguru warumva ari ukirujya mu rya muziki naciye ntangura kurongora ko hale yitwa Holy Sound yo mwishengero ryacu rya Holy Center ntangura kuyirongora ni vocale ubwenyuzi hanyuma bo kubera ko nari ninjiye nzi umuziki ndavyumva ishengero ndio byari gitangura kamsa nca ndabifata mu ntoke nca ndongora uwo mugwi nca ndi impliquer rero nja kuri ekra kugira ngo ushobore kumenya how baririmbisha shobora kuririmbisha eglise shobora gutambisha eglise byo wumva ivyo ni wabitane wavyigisha nije navyigishije ivyo hanyuma ntangura kurikirana hit song cyane ndaba mutima wabafise ntangura kubijako ntangura kwandika ico gihe nce ntangura kwandika indirimbo ya mbere yitwa nashizwe ku kimenyetso c'amaraso yiwe ni watangwe kwandika ya mbere inayitangurira igitabo canje c'indirimbo havuye imwe kuko mu nyuma havuye nandika imwe y'ishengero ya Holy Center hanyuma ndayanditse biba biraheze komsa rero Imana biraduhuje na Apotre Jean Paul Manakitsa canzino je gukora akazi komsa cambandanya ibikorwa vyino muri Holy Center y'Ubujumbura candabandanya rero 2020 carrière canda indirimbo ya mbere ubu ndigina ego je ndumva ibintu bikomeye cyane kuri Yuta no kuri Yuta ngo courage imbere ni heza aho uja ni kure kandi ufise vision ndende Mbega mu bijanye n'uburyo uri kuraraba izo ndirimbo ko numva ari nyinshi Mbega uri kuraraba ku kijanye n'uburyo ubona gute ndayivuge kuri micro kijanye n'uburyo ntabwo vyifashe neza muri mwe Kirundi mugabo gusa ni hahandi Imana gushizemo ikintu gushiramwe indoto y'ibisazi ukumva burya nibaza ko umwigeme uvuza ngo mugire mariage ntumwambike ijya kanzu yera uko vyogenda kose ari kina abantu batobona uko vyogenda kose naho yoba yabuze amafaranga ijya kanzu yera ikaboneka nibaza ko mariage ku mafoto biraryoshe rero twe natwe turi muri ba bantu upfa umupfa hako ubona utagiye muri studio utasohoye igikorwa abantu batagiye bari bafise ico bakwiteze ko bakibuze birababaje cyane rero nico gituma ngo je disponible umuntu wese yumva yo bashaka gufasha Yannick Uttar kumubera mu manager n'ukuri
singira intege nke ni hayihangira ikintu ndakivyara canke nkakivyara sishobora kuza mutetereza ico ni kimwe kwa ko ubwo tuko turakoresha senu canke tugatereza mu bagenzi bisanzwe ariko iyo byaba bitondetse neza burya ndibaza ibikorwa byacu bamaze gushika kure cyane aho nabimaze kugarukira hafi no kubera inguvu nke dufise umwe canke mu buryo bw'amafinance rero nico gituma muri wese twumviriza ashobora gusupportinga Yannick Uttar no kuri urahawe kazi kugira ngo izindi ndirimbo 16 zizishikire amahanga menshi murakoze cyane ego kuvuga mu kugira umugambi w'Imana usohora urakeneye amasupport atandukanye gose kandi na Yesu yari afise ubika amafaranga yari Yuda ntiyashobora gukora ministeri adafise amafaranga cyo gutuma amafaranga ni meza ntabwo ari mabi none ko haravuga ngo amafaranga n'ibigeragezo nawe ubusikubiye oyico sico none nibigeragezo gute Salomo yari afise iki yagendera ku nzahabu n'intebe yiwe yari inzahabu hama mwijuru ntabuye uzobona hazoba hari za yasipi hazoba hari za simaragido n'ubundi bwoko bw'inzahabu butaraba ku isi rero nibazo babeshe kugira amafaranga kugira ubutunzi ni ikintu ciza cyane ni ikintu ciza gose gituma kirafavoriza ministeri ariko nawe uri kurankurikira ndakubaza gute woshikira kuza kubwira ubutumwa bwiza umuntu agenda na V8 nawe ugenda n'amaguru uwo muntu ni muri uri bake uzotusha abantu bari kuragenda n'amaguru ariko uriya wa V8 ntashobora kukumviriza naho uwo muhagarika acavuga ati agira nsabe akira 5000 canke 10000 utware ivyo vya Yesu ntazobimenya mugabo genda n'indege uyiparike ku kibuga hanyuma uce wugura Bibiliya uzora abantu bakizwa ntibazobahenderere gutunga ni vyiza cyane ni vyiza gose ego ego Mbega dusunyuma gato Yuta nimba atari soke apa izimaze gusohoka indirimbo be kwanza umaze gusohora indirimbo zingahe zikiri mu nyandiko zitarasohoka nimba atari banga wo bitubwira zikiri mu nyandiko zitarasohoka uravyumva nyene ziracari mu bihumbi kubera ko dufise igitigiri ariko tumaze gushira ku mugaragaro indirimbo indwi indirimbo 8 iyi yitwa nshasha twegeraniye hamwe tuduzishimwe ryawe niyo igira indirimbo 8 kuri YouTube igira indirimbo y'indwi kuri YouTube no kuvuga ngo indirimbo ubumenyi bw'ubuzima ntiturayikorera amasanamu abantu benshi barayizi ubumenyi bw'ubuzima twakoranye na Apotre Jean Paul Manirakiza n'abandi bana bo kuri Eglise hariho indi yitwa umuco nayo ni vuba cyane zocikurikira iyi no kuvuga ngo zose hamwe ziramaze kwira 9 zikoze neza ziri disponible ziri disponible gutya ushobora kugenda urumviriza aho uri hose hanyuma turagomba guca tubandanya dukurikiza ko twari twivuze ko uyu mwaka twokora izi ndirimbo nziza cyane ziri ku rwego mpuzamahanga tudashimye kubivuga byose tubivuge ngaho tuzobimenyesha murakoze yego nibutsa abakunzi bacu bariko baradukurikirana iminsi twumva ko bavuga ko mu Burundi indirimbo za gospel atazihara atabanditsi ariko nk'akarero hafi yacu Yannick Uttar muramba ko afise indirimbo nyinshi ari zikiri muri projet ari zimaze kuja habona rero mwumvise igikenewe ko akeneye uburyo amafaranga ndazi arahari kubabona se umutima wo kubona igikorwa c'Imana kigera kure muri gospel murahawe kaze kumushigikira afite indirimbo nziza cyane indirimbo zikora ku mitima personnel macho zarankoze kuyabona ndayafise na cyanda guha 10 miliyoni merci beaucoup burya kwera ico cyumviro gifise mu marayika nagende ayazane agishire mu yundi ayafise ndayakire mu zina Yesu Kristo Mbega uvuga nk'ukorwa ko n'ibikorwa byawe kandi akumva vision ufise ko ari vision ndende cyane akumva ashaka kugushigikira mbega yo bigenza gute yoca hehe nimero yanje ni 61 niyo mikasha seconds byose ego niyo nimero ndiko ndakoresha 61 34 seconds hanyuma imboga za Jesus ziri clair kandi ziriko zirakora 24/24 nyandike kuri Facebook cyanda kubona hanyuma YouTube ni Yannick Uttar Facebook ni Yannick Uttar Instagram ni Yannick Uttar hanyuma Uttar cyane kwa gute ni u tezi ibiri a na r kwera ko ni gihinde ya niko kwandika Yannick jibu cumbona
ego hanyuma ibisigaye ushaka kundaba live ushaka kundaba kwishingiro rya Holy Center niho sengera misi yose hajya mu Ngagara turi dimanche turi mercredi soir tudufise ruwanje badahari turashaka kuca tuganira live cyangwa kankontakta n'amahoro menshi ego Mbega Yannick Uttar ko hari uwo kwifuza kuguhezagira mu buryo bwagutse urafise konte yawe irazoca kurondera uwo bikenera azoca kurondera byose birahari disponible yaca kuri contact yawe ya nimero duha niyo WhatsApp nyene zose ni WhatsApp ni call isanzwe ni nimero nyene yanje kandi ntihishije iri claire ku muntu wese yumva cyaka kumvugisha ibyo nzomyitabira ego kuvuga ukurondeye wese uramwitaba n'amahoro menshi kubera ko erega urazi none impamvu je umuvyeyi wanje Apostle Jean Paul Manirakiza ndamigira ko ibintu byinshi usanga ari karafasha abandi usanga ari karakora mu barabara usanga afise isuka usanga nk'ubu twakoze evenema yakoze evenema ijya yari mu Israel mbonye ugasanga ari karaserva abantu naravye amafaranga afise akorera abandi nimero yiwe iri kuma ahantu hose ubu telefone aritaba bisigura biti ntaco dufise tutagizwe n'Imana abantu rinda gucaka ko usanga hari abantu mukene kuri eglise ko hari abantu usanga batabatora abantu bose batamukene bamukeneye bisanzwe baca ku bandi mugabo nimero yiwe ira ahantu hose hano hose iciye uyisangaho umuhamagaye kandi aritaba mugabo gusukira ku bufise ikintu nyene kiri clair mushaka korana canke nyene wumva mbo biba biri n'amahoro menshi ego subi inyuma gato watubwiye ko wo ataburyo burenze ufise ariko byanka bikunda byaguma canke byoroha ukeneye kuko umubona ibikorwa bishikira abantu uko bikurikirana mbega uracari muto ariko petit à petit uzosanga uri kuregereza mu myaka yo kuja kurundera ubundi muba muri kumwe mbega ibyo bizokora ko umunsi ko hari abasore usanga hageze iyo myaka usanga akomba atarondera amafaranga kugira ngo yiyekipe nawe agire urugo rwiwe ibyo bintu bibiri none uzobikorana gute majambo make ubivuze neza uzobikora gute je ndamufise ndamufise Imana yaramuremye sinijuru bitarabaho ndakunda kuvuga kuri televiziyo abantu bakaca bavuga ngo Yannick Uttar afise umugore oya ujagaragara base badukurikirana mumenye ujagaragara ntawe kabisa tubana ntawe mugabo burya Imana natwe yari yaraturemye tutaraza ku isi cyo gituma nawe yaramuremye arahara disponible hasigaye gusa ko duhura tuganire sinarahari aho ntabwo cyo ni kimwe kandi arahari atahura ibyo ndimo atahura byose uwarahari nyene hasigaye ko duhura gusa twahura cyo gihe muzobimenya mugabo ivyo bitaraza reka tube twitwararike izi ndoto z'ibisazi Imana ashize muri twebwe kugira ngo ibindi byose navyo nyine bizogenda neza murakoze yego ryari naravye statistique shaka sindanakubwira naho nayibonye ko umuntu ariko ararerekana liste y'abaririmbyi bariko barahitinga reka nkoresha iyo teme guhitinga ariko barajya hit 2023 baje nyene batoroheje avuga Yannick Uttar avuga Epibak n'abandi bon gusa ariko baravuga ku kibazo kijanye n'abajournaliste cyo kintu bakunze kukivuga cyane mbega wowe nawe ukibona gute umenga abaririmbyi barakora bakabona umenga abajournaliste ntango babishiramo nawe ico kintu kibona gute ico kintu ni deba ndende mugabo gusa cyo navuga ku ruhande ku ruhande rwa twese tuko turakora haba abaririmbyi bariko barakora nk'ubu mu Burundi nibaza ko Imana ishimwe jewe vraiment redemption voice big up sana hano muri iyi message muzoyibampere nk'ubu barakoze indirimbo nziza yo gukoresha muri eglise hanyuma Parfait arakoze indirimbo nziza Epibak barakoze indirimbo nziza Elohim Band barakoze indirimbo nziza urumva ubu nyine myiyindwi iheze urumva ko abantu benshi bariko barasohora ibikorwa byiza rero naje nashizemwo twegeranire hamwe duhimbaza Imana so rero uriko raraba
mu Burundi ikintu ca mbere twari tubuze afatije mu mbabare ndakivuge nk'uko mugabo guys ntitubipfe vyoba vyiza umuntu wese yumvire gukora ikintu ku rwego umuririmbyi kandi agasunye kabisa akora ikintu ciza please la musique c'est quoi c'est l'art de combiner les sons pour donc kugira ngo biryohere ugutwi donc haba une combinaison ivyo bintu biza biryohera ugutwi kubera ko hari umuntu ashobora kuryoherwa n'umuziki ugasanga uramuryoheye kandi utari n'uw'Imana mugo kumva uraryoshe kubera kurya kuntu bipanze nziza mama stering meza ainsi de suite je nashaka rero cyambere abaririmbyi twihe discipline yo gukora ibintu vyiza ciri cyambere nanje mana umfashe ni hiyo discipline ku buryo nsohora ikintu ciza cyo ni cyambere kigira kabiri namye ngira commentaire rya sinzi mutwe ko turaganira dusanga mu Rwanda ba Medi batanguye za 2010 wumvirije indirimbo zabo za 2010 gutyo usanga zikoze neza nabwo ngo nubu wumva wo cugenda kuyumviriza afite bamye bakorera muri excellence donc bakakora ibintu wumva ko ari byiza rero natwe ku rwego rw'abaririmbyi icambire umuririmbyi wese ahantu ari niyumvire gukora ikintu cyiza agende muri studio nziza bivame muzimba mugabo akora ikintu ku buryo ayo masomo ariko arayumviriza basi umwe yumve ati wow ico ni cyambere aba journalist na ku rwego rwanyu sinovuga byinshi mugabo nibaza ko ni kubimenya ko tutabafise nta namwe twoshika kandi kindi no kugira umutima wo kumenya ko nta mafaranga dufise nta mafaranga turaronka yo ko investisamo ngo tugura ama promotion yo gwego go hejuru kugira iki sino yaba tuyafise tuba tuvuga tuti okay aba journalist bose mu Burundi woni je mwese umwe wese afise 500,000 kuri konte yiwe shaka ko rero indirimbo nko mu mwaka umwe izoba imaze kurabwa ni miliyoni nk'ijana na Karolina niyo batumirabwa none buzi ibintu byinshi rero mugabo gusa ubu aya masaha ntabwo turaronka uburyo bufadika kuko deja uva muri studio ugaheza gukora clip uvuga ati mana urakoze basi ko kuko umuntu wanyuma ronka amafaranga ya nyuma n'umuntu ariko mu direct burya mwamurembezanije indirimbo wewe yatangwe kugenda we nturamuriha gucushira ko na promotion rusanga abaririmbyi bitariko biraborohera nico mvuze aba journalist rero ubu basi natwe twihindire toye dukorera Imana dushiremo ingufu zacu kugira ngo aba bana b'abarundi aribo twebwe tubanze dutera intambwe komsa bizoba bihetse nico numva cyo nyine novuga sino ku mpande zose bariko barakora yego mvuze kwico waruvuze gato kijaye no gukora indirimbo nziza uyu munsi hari abariko barabikora akaririmbo nyene akiyumvira indirimbo go nyene agiye muri studio nta buryo basi bwo ari ntari capable yo kuja muri studio imeze neza yaraba studio yari yo yose aragiye akoze iyo ndirimbo arahejeje ntiyanafasha n'umwanya ngo ayikorera ama correction indirimbo yiwe aciyajana aciyahereza aba journaliste ngo vuza rero mu kiganiro twagerageje kugira ndibazo wari uhari wabyumvise ikiganiro wakoranye n'aba journaliste zitavuga ubutumwa zitari presi ku butumwa ugasanga amuhereje ngo vuza hari abagiye baravuga ati iyo ndirimbo kuyivuza woyivuza kandi ubona ko atabutumwa iriko iratanga ata message iriko iratanga yo kuri kote imwe hari igihe ushobora gukora ugasanga ntizogera kure bivanye n'ukuntu wabikoze ariko sindiko ndavuga ku rugezo oya naho baje umfa turi ku baririmbyi wese yego rero apa yanyu no kugira ngo nimukore nkuko muriko murakora n'abandi bavyumvireho nturaruri wiyumvira indirimbo ngo uce wandika hama byari ngo ucubyukira muri studio hari ibintu biri principal cyambere ko umuziki mwiza eko uhejeje hamunye uvyitondera hamuhejeje usengera igikorwa cyawe kubera ibikorwa dukora
n'ibikorwa by'impemu rero mu gihe hari ibikorwa by'impemu bisaba kugira ngo bigire amavuta kubisengera indirimbo yawe woshobora kuyikora mbere n'abajournaliste bakayivuza bakayitanga atandukanye canke ugasanga ntibanayitanze ivugije umuntu umwe muri studio yiwe abantu bose bagiye barayirondeye kubera kiriko amavuta y'Imana arico nobabwira ico kintu ahanini mwokora no gukora ku mavuta y'Imana nimukore ngo mumenyekane ngo muhingo mujye hiti ariko mukore ngo icyubahiro cy'Imana gishigwe ico ni kimwe kandi ni ciza cyane nongeye ko nakandi nk'ubu uri kuraraba abaririmbyi benshi canke repertoire y'abarundi yarahindukiye ico kinyarwanda kubera ko umwe baswe ko baratanga ibintu vyiza nta nikindi ni kubera kujya gutwibira ryoshye reka mvuga karorero Vestine Dorcas ntibazi kwandika ntibazi kwaranja umuziki cyose baragenda gusa barafise ijwi ryiza abaririmbyi benshi b'abarundi bafise amajwi meza please meza mugabo hageze kuri ako kantu umuntu byose yovyikorera oya tube humble cudashoboye gira mugenza akigukorire hanyuma we kigushoboye donc ugikore dans l'excellence hanyuma ujye muri nawe cyashoboye akiguhe kugira ngo byose bifatanye bize kuza donc biri ku rwego rwiza nico je novuga abarundi dutegeze gukorerako nimba ubona utazi kuvuza piano neza reka kwirigurigura ngo yivuze umuntu ayikuvugirize dans l'excellence comme ça na kijya uzi nawe adashoboye aba ari ukoresha iyo ndirimbo yawe izuza imizi neza je nivyo numva no korerako ariko kandi bisigaye urugezo ni guhiza reka twihe umwanya muto burya tuzwa twaheje guhindura ikirere mu misi ego je ndiko ndabibona nanje ego ya tukiri muri suje nyene novuga ngo barundi cyangwa nibagire goba kuri gospel nibaza kwirikira duga nkuko mubibona abarundi ahubwo ico novuga niba hindure bakoresha ama YouTube cyane y'abarundi bazosanga hari ibikorwa byinshi bitabaye publié kubera kwa kundi nyine nakubwiye ntivyagushikiriye wabuze ukungene utanga uburyo bwo kubishikiriza abandi mugabo nibarabe cyane ama YouTube y'abarundi bakora kuri ibikorwa byiza ubu ni byiza biriko biraduga comme ça duhindure repertoire bibaye ngombwa yego kabisa je ndabona ko ibikorwa bitera byegera imbere hariho n'abandi bakiri ahantu kiriko barategura ibikorwa byabo mfise inshuti yanje hari abantu benshi bamuzi abantu baraba Facebook yanje abantu baraba amastati yanje Daso mugenzi wanje yitwa Cindy Marvine nawe ari karakorane afisa inyandiko nziza cyane naragiriwe sindi umuririmbyi ariko naragiriwe amahirwe yo gukorana nawe afisa indirimbo nziza cyane nta numwe arabona indirimbo yo ariko afisa indirimbo nziza cyane ziriko zirakogwa indirimbo ya mbere yagiye muri studio mu kwezi kw'indwi yitwa Umbereye maso hariho benshi imbere bamaze n'igihe banayinyishuza gushika n'ubu bakinyishuza iyo ndirimbo yaragiye ko gato coming soon oya ziraja kuri YouTube ziracara ahantu ziriko zirakorwa ariko indirimbo nziza akabitwa igwe akabitwa uzongarukeko hakaba n'indi yitwa amakuru meza izo ndirimbo je narazihonjeje ko gato amako ndose kano kanya nagomba nshimire n'abantu bariko baritanga ngo ivyo bikorwa bizoje je ivyo bikorwa naragerageje narabibaye ngo ndabizi na izo nyandiko zose ndazizi ko zihari rero hari umuntu ariko arakora cyane kugira ngo uwo muziki we mwiza ndibaza benshi baramuzi yitwa Farley ndibaza benshi baramuzi nk'akamu director yitwa Fiston nawe ariko arabikora ibyo bintu nawe ariko arabikurikirana rero nibaza ko ibikorwa by'abarundi ba Yuta ba Parfait babavuze abadinyibutsa abandi ba Redemption Voice barakora ba Epimac abantu urumva nyine birakaze gose ba Pink Page bariko barakora gose n'abandi benshi bariko barakora cyane rero ico mbona gisigaye kimwe kumenya
bantera njibere Divine Light bako barakora ba Daniela Koze ba Noela hariho n'abandi ni beshi aho ni barahagurutse ahubwo turasavye abarundi bavyakire bakira impwemu y'abana babo yagarutse ku murongo rero twizera ko navyo akama bariko barakumva ko bagiye kubikorera ko mu ma église ma répertoire y'abarundi turafise n'abakera bariko barabikora ba Polinaire baracabandanya umve cyane ba Fabrice ba Dudu ko barabikorera ko ba David generation ya kera ni nshasha zose ziko zirakora kandi nibaza ko hari ikintu kigiye guhinduka abajournaliste abaririmvyi bagomba kuja hamwe mugurumva ikintu gisaba nyene n'ibintu no tutohereza hano n'ibintu bisaba nyene kwicarira nkuko wavyumvise umunsi uri hano ibintu bisaba kuvyicarira yego rero sinzi ko hari akantu worangiriza ko kugira ngo ko nitwobiheza iyi deba ni ndende cyane iyo ni ndende nta kantu worangiriza ko no ntakubajije washaka gushikiriza abadukurikirana turangize bo nta nuko twobimara biracari byinshi mugabo twashaka gushimira abantu mwese mudukurikirana n'abantu mudufasha twashaka gushimira uburongozi bw'impwemu bwatwizeye bukaduha abera ngo tubakorere ariko uburongozi bwa Holy Center Imana ibahezagire cyane gose bakaba banadushigikira cyane yego hanyuma ikindi numva novuga nuko twagomba kuba turi indirimbo nshasha twegeraniye hamwe indirimbo ifite inspiration ya Psalm 148 uyisomye ugaca wumviriza ucumva ko bifitanye isano nini cyane aho usanga inyoni ivyaka byo kwijuru ivyo mu kiyaga ibiyaga imisozi uturambi ahakika ahamanuka byose ibyo bintu bifise amajwi bihimbaza Imana rero nanje muri iyo ndirimbo nahamagaye ivyo tubona ko bitavuga nabo tuzi ko bavuga ivyaka ngo twese twegeranire hamwe duhimbaza Imana rero Zaburi y'ijana arabwa neza ngo ku murongo 2 ngo murenguke mu birimba vyanje muhimbaza Imana mufise amashimwe yego mu yandi majambo kirazira kurenguka imbere y'Imana ufise amaganya kirazira kurenguka imbere y'Imana ufise urutonde rw'ibintu bitagenda nabi ava kuvuga ivyo banza uhimbaze 2023 nashaka uhimbaze ava yo kuganya haleluya nicyo gituma nagutangurije indirimbo y'amashimwe tuduze ishimwe ry'Imana kubera ko Imana yibera mu mashimwe Imana rero ntishobora gukora fete ni kubavyita twakwita nko kuboroka mugabo iyo utanguye gahimbaza Imana impemu yawe gahimbaza n'umubiri wawe urahimbaza ibintu byose biremera ko wahimbaje komsa umuntu arasubira aca yibuka Imana cyaswa kubona la grandeur d'Odi abonye la grandeur d'Odi ko Imana ibiri ngaho iramwiyereka muri ko guhimbaza aca hindura sense ukungene yari karatumbereza ibintu nimba ari karabona ko isi yubamye isi itangura gusubira gutonda neza hanyuma uwo muntu agaca aduza kwizera kuko kwizera niko kuvyara ibintu bitaboneka cyo twe dukeneye rero twumva turongewe ingufu nshasha rero nagira ndagusabe indirimbo uyikurikirane mu gitondo saa 6 uyikora icyo ushaka nayo nyene ni haba no muri boîte wagiyeyo uyivuze ndayikugabiye abantu bayo baze bahumbirize ntaho nzi murakoze rero ibisigaye turabashimiye mwe mwadutumiye Ndufacom company mwakoze kudutera iteka mugadushira muri studio zanjye kugira ngo tuvugire kuri ino microphone ibisigaye umwami abahezagire cyane amen 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 niki wobwira abakunzi ba Ndufacom TV bakunzi ba Ndufacom TV twashaka tubabwire yuko i TV yanyu nabonye imeze neza isa neza ifite ibintu byinshi bafite ibintu byinshi cyane baragutse mwobitura bakabatunganiriza gutandukanye hanyuma ibisigaye turabashimiye ko bashize muri kiganiro c'abaririmbyi kugira ngo tumenyane kabisa ikiganiro kirahari kandi imiryango iruguruye ku muririmbyi wese yifuza gushikana ubutumwa kure kandi TV kurikiranwa n'abantu igihugu n'abari hanze y'igihugu baradukurikirana 5 yego kandi turabashimira nabo nyene amen niko ubwira abakunzi ba Yannick Uttar akajambo mu munota umwe cyangwa mu segonda abakunzi ba Yannick Uttar cyo nababwira nuko ntazohagarika
sinzohemuka ibyo navuze ntibashikirije ndabiriko juru enwi ibisigaye mu dusengere aho amasengesho adashika mushire mu buryo noneho naho amasengesho adashika mushire mu buryo aho uburyo butoshika mushire mu masengesho dukora dusenga kandi turi kumwe twese birashoboka murakoze nawe turashimiye n'abakunzi bacu nawe gutaha bariko baradukurikirana murakoze